kuva umwaka utanguye harabaye iduzo ry'ibiciro biciye mu itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka wa 2017 mugabo kandi n'imbere yuko umwaka utangura ibiciro byaduze. Rero twe kwishiraho mu ruhande rw'ishamba ry'abaguzi nuko turabona yuko dutanguye ibihe bigoye na cyane ko ibintu nyamukuru ngenderwa ko abaguzi bakenera iminsi yose ari byadugize ibiciro. Tukabona yuko rero umuguzi ashobora kutoroherwa kuko nta bundi buryo bushasha nawe yaronse kugira hangane n'ibyo duzo ry'ibiciro. Nico gituma duca dusaba na cyane ku barongoye intwaro kuri leta kugira ngo bakurikiranire hafi na cyane ibintu by'ibiciro kuko nivyo ivyadugijwe biciye muri iryo tegeko byaradugijwe mugabe ingaruka nyinshi zitazishikira ibindi batavuze. Arico gituma tuvuga tuti nibakurikiranire hafi hanyuma mbere bikenewe bazofata ingingo zishobora kugira ico zifashije kugira ngo ibintu bisubire mu buryo na cyane bagarukira umuguzi ataraja mu ngorane cyane bose. Turatera n'akamo n'abadandaza nivyo hari habo uburyo bahora bakoresha buca bugabanuka bagaca barondera ingene boronka ibiciro bituma baronka amafaranga bahora mu kwa kundi nyene navyo bidakunda nibahereze rero ngo bagire uko ukene bugize ngo badoze ibiciro ko babishatse. Tubonerwaho kandi no gukebura abaguzi kuko mu bihe mwe n'ivyo ko umuguzi nawe nyene arabona ko bikenewe ko ahindura inyifato yahoragira kugira ashobore guhangana n'ivyo biciro bishasha bishitse. Hanyuma ikindi twasaba umuguzi nuko azogerageza uko ashoboye akageza gushengeza uwo mudanda zo karenze ibiciro yitwaje ko biciro byadugijwe mu n'amategeko.